Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Mutsisi Champion TV varamu mwese aherereye nko mwamaze kubibona turi mu kigo Disara. Disara ni ikigo naco nyine musanzwe mumenyereye ko yuko ari ikigo gisanzwe gikurikirana abana bagendana ubumuga canke ndetse n'abandi bantu bakuze ariko bagendana ubumuga. Disara nikora ivyo vyonyene yari yagiye mu ihangiro ry'uko ishobora kuza irakwiragiza ibitungwa mu ngo z'abantu bagendana ubumuga. No munsi tubona ko yuko hari ikindi gikorwa kiriko kirakoreka aho Disara ikiratanga ibitungwa. Twashaka tubaze kwanza umuntu asanzwe arongoye ikigo Disara twidondore yongera tubwire mbega igikorwa ni ca mbere canke ni ca nyuma canke no munsi igikorwa bariko bagikora mu ntumbero yi. Turakuramukije mutama wacu. Yego natwe turaramukije. Namahoro. Namahoro. Mwaramutse neza. Yego gakiye neza. Twashaka mutwidondore mwongere mutubwire intumbero yakino gikorwa musanzwe mufise kuno munsi. Murakoze nitwa Musafiri Jean Bosco. Nkaba mpagarikiye iki kigo Disara imbere y'amategeko. Nkuko mubibajije uyu munsi twaramutse tugiye gutanga ibitungwa impene. Twavuga ko uyu ari umuce ugira kane. Ubwa mbere twatanze impene tuzihereza abanywanyi ba Disara. Murazi ko Disara ni ca kigo mumenyereye gifasha gishigikira abana bagendana ubumuga, mbere mwashaka n'abavyeyi babo, mbere bafise abo bana nyine bagendana ubumuga. Ubwa kabiri twatanze ingurube tuzihereza iyo miryango y'abana bagendana ubumuga. Ubugira gatatu dutanga imbata n'inkwavu. Ubugira kane n'ubu tugiye gutanga impene. Murabona ko iki ari igikorwa ciza cyane cyo gushimirwa, cyo gushimira Disara n'abakirongoye mu nzego zo hejuru, kuko ntibahengeshanya na gato gushigikira no gufasha imiryango y'abana bagendana ubumuga. Murabona ko iki gikorwa ari igikorwa cyo gushimwa kandi cyo gushigikirwa. Murakoze cyane kuri iyo nsiguro muduhaye. Twashaka rero muduhe umwe canke babiri canke bose ko bavyumva kugira ngo batubwire ingene bakira iki gikorwa, batubwire mbega barabyiteguriye, barateguriye aho ibitungwa bizoshikira. Na rya dusanzwe tuzi ko yuko leta yafashe intumbero yo kugira ngo ibitungwa byose byororwe kijambere. Mbega bariteguye neza, barahawe inyigisho zo kugira ngo baze babashe gukurikirana ibitungwa neza. Ego murakoze kuduha ijambo. Kwizina ni niyo nyungu wiriso. Ndi umwe mu barereye kuri iki kigo, mbere nsanzwe nserukira abavyeyi nyene barereye kuri iki kigo. Nukuri ni byiza cyane nkuko mutubaje ico kibazo. Ubu nubugira kane iki kigo gitanga ibitungwa kugira ngo bishobore gufasha iyi miryango y'aba bantu bagendana ubumuga, babara bavukanye canke baburonse bakuze. Muratubajije ingene tugiye kwitegura mu kuzorera ibi bitungwa. Mu bisanzwe uri kuraraba ibitungwa byatanguye gutangwa bimeze neza, kuko dusanzwe dufise umugambi watanzwe n'igihugu yuko ibitungwa birererwa ahantu byubakiye kugira ngo bishobore kumererwa neza. Turizera ko nibi bitungwa twavyiteguriye cyane, turafise aho twubatse bigiye kuba biri, ndetse tukanabironderera n'ibifungurwa na cyane mu gihe imvura iguye ibyatsi bigiye kuboneka. Ibi bitungwa turibaza bizoboneka neza. Turabashimiye gose ko yuko twumva ko igikorwa musanzwe mwaraciteguye ngo ibitungwa maze bashe kubikurikirana. Tugusaba duhera ka microphone uwo mu mama umwe kugira ngo nawe tubashe kuyaga tubwire ingene yakiriye iki gikorwa. Murakoze. Mama namahoro. Namahoro. Mumeze neza? Yego. Igikorwa mwacakiriye gute? Igitungwa twacakiriye neza. Mbeko musanzwe mugendana ubumuga burya bizoborohera gukurikirana iki gitungwa ko tuzi ko yuko cyahigwa buri munsi, bisaba gukurikiranwa ku munsi. Twigituma tugikurikirana, turafise abana bashoboye kugikurikirana. Mwa musanzwe mufise ibindi bitungwa canke niyo ryameze mutunze iki gitungwa? Jewe na igitungwa nari mfise nari nakibikijwe naragisubije cyabaye inguma. Ariko ubu ngubu urumva ko hawe n'ikigo Disara igitungwa kizoba ari ci wawe kubyo nawe uzobironkeramo inyungu. Nanje ntegerezwa kugikurikirana kubera mbona karusha. Uvyakiriye gute no kuba baguha igitungwa, bona ejo habonetse n'ibindi bitungwa bo biguha woshobora kubikurikirana? Ndavyakiriye neza kuko
umwanya ndugendana ubumuga hariho igihe benshi batazera kumpa ico gitungwa ariko kugeza uno munsi ndabishimye kubona nanje nobashikiriwe. Mbega mu kibano hagiye nk'iyo babonye nk'umuntu nkawe ugendana ubumuga uriko ufise igitungwa nk'ico baragutahura babona ko yuko by'ukuri ushobora nawe kuba woshobora kugira ngo iki gitungwa gikurikirane neza. Mu kibano bibona gute? We mu kibano urabona nkaho turi kugeza uno munsi turubakira tukagumiza igitungwa mu nzu. Umwe wese abazi ko akurikirana igitungwa gwiwe mu kwahira. Mu kibano utegerezwa ko gushira ku kiziriko ukagumya kikaguma mu nzu ugira ntigice ngo kije mu mirima y'abandi. Mbe burya mu kibano ntabashaka kuvuga tujya mu ruko agendana ubumuga ntavyo azoshobora kiya gitungwa ntaco yoshobora. Mu kibano bibona gute nk'ino bene baragutahura nk'ibyo urimo kubera babona yuko ntegerezwa kugishobora. Ngendana ubumuga muganda afise umwana ashobora gukurikirana ico gitungwa. Mu gihe nzimbiye ahantu mbanzi ko igitungwa kigiye kubaho neza kitagiye gusinzikara ku buryo cyo kwicwa n'inzara. Eka rero tubasabe mwaka microphone mugasubize ubuserukira ikigo Disara. Doje kuyagana bano bantu muhejeje guha ibi bitungwa reka tubashimire ko hamwemeye kudutuma kugira ngo tuze gukurikirana iki gikorwa kijanye n'ingene muko muratanga ibitungwa. Neza ko yuko neje mwasubira gukora igikorwa nk'iki muzodutumako. Tuzobatumako ahubwo duce tubonera akanya ko kubwira bari ko baronka ibi bitungwa bya Disara ko bagomba kubiragira neza kugira ngo byororoke. Ntabwo aragashimwe tubahaye ahubwo no kugira ngo babiragire bigwire kugira ngo igihe bizoba biriko bivyara bagende habe ukokoranira nabahereza abandi, kuko umugambi wa Disara nuko imiryango myinshi yoronswa ibitungwa bivuye kuri izi tuba tubahaye kugira ngo igihe zigwiye bagende bazihanahana bya bindi mu gifaransa bita chaîne de solidarité, kokoranirana kugira ngo nabo baronke ubwiza babone akamaro ka Disara, kuko Disara kujya yiyemeje kigomba gushigikira no gufasha abantu bagendana ubumuga. Naba nyene bagiye gukora ku karorero, naba bagiye guserukira ikigo Disara hose aho bageza ngo ati mbega ibitungwa bivuye hehe, bivuye mu kigo ca Disara. Rero twagira tubasabe by'ukuri ko bo bifata neza igihe bigize amagara make bakabimenyesha nabo ubwabo bakabikurikirana. Ni ibitungwa bikunda gufungura ibyatsi n'amazi, oya none abo tubihaye nabo babihawe babishasha, turibaza ko bazobikurikirana neza. Hama natwe kandi tukaba tubashimiye akigoro mwamo mwagize. Nejo bundi ikizoba cose tuzobahamagara kugira ngo muze mukurikirane ibiri kubabera mu kigo ca Disara.